السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم ترجمة القرآن الكريم باللغة البروندية جزء 29 بصوت الإمامين الحسنين هكروتمان حسن سعيد وإمام بزمان حسن مدرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ndikinze kuhoraho Allah andinde satani yavumwe. Qur'an yeranda ikigabane cha 67 uhoraho avuga ati Bismillahirrahmanirrahim. Izina ry'uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe. Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Numweranda uhoraho we mukoboko kwiwe ariho hari ukuganza kose kandi ni wenyene ubushobozi kucari cyo cyose. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. Niwe yaremye urupfu n'ubugingo kubwo kubagerageza mu mabwirizwa yiwe. Nuyohe muri mwebwe yorushiriza gukora ibikorwa vyiza kandi uhoraho Allah niwe nyene inkomezi nyene ikigongwe. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqi الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Yaremye amajuru ndwi agerekeranye ntiyobona ubudasa agasembwa mu kurema kwa nyene imbabazi. Nuko rero surutereze ugarura ijisho witegereze mbega none urabona mwagahaze. Thumma arji' al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Hanyuma surutereze ijisho witegereze kenshi ariko ijisho ryawe rizosubira ibunoko rikondotse kandi ritaye wakuba kuko atagahaze ryabonye. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhaba as-sa'ir. Kandi kukaba nkako ijuru riri hagufi y'isi twararisharije n'amatara inyenyeri kandi tuyagira ibihindagizo byo kujanjagura amasatani ajya gusuma urusaku mu ijoro kandi twaramaze kuyategura igihano cy'umuriro wakana inkomezi. Walilladhina kafaru bi rabbihim w'adhabu jahannam wa bisal masir. No kuri babandi bahagararije uhoraho Imana yabo Allah hari igihano cy'umuriro gahannama kibarindiriye kandi n'ingaruka mbi inganiki. Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Nibajugunywa muri uwo muriro bazokumva gusuma kwawo kandi uzoba uri kuraturagara. Takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Wagwa gusadagurika kubwishavu y'ikirenga ufitiye abakafiri kandi urina ntaryo nihajugunywamo umugwi w'abakafiri abamarayika bawucungereye bazoba bazanya karefuro bati mbega nta nteguza yabashikiriye. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir. Nabo bazovuga bati ego cyane integuza yaradushikiriye ariko twarayigararije kandi duca twivugira ngo uhoraho nta na kimwe yurukije mu majambo yiwe dutahubwo mwebwe nyene ntimuri kiretse mu muzimizi uhambaye. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kandi bamaze kunyengeterwa n'umuriro bazovuga bati iyo tuba twarumva cyangwa tukagira ubwenge tukiri ku isi ntituba tubaye mu bantu bo mu muriro udahera kuri uyu munsi. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ico gihe bazokwatura ibicumuro vyabo ariko uko kwatura ntacyo kuzobamarira kurubwo rero uguheneberezwa kurakwiranye n'abantu bo mu muriro. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun
أجر كبير. nukuri babandi batinyuraho Imana yabo Allah barahihishije bazoronka ikigongwe ku vyaha bakoze hamwe n'impembo ihambaye. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. kandi nimushake muhisha amajambo yanyu canke muyagaragaze nukuri uhoraho niwe nyene ubumenyi bw'ibiri mu bikiriza nkanditse ivyo muvuga n'ivyo mukora. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. oho ngo waremye nazi biremwa vyiwe kandi ni wazibizwi n'ibitazwi. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. uhoraho niwe yaronkeje isi koroha ku bwanyu kuri ubwo rero munyanyagire mu mfuruka zayo kandi mufungure mu mfungurwa z'Imana kandi we niho masubiro yanyu mwese. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. mbega mwizgiye ko mutekanye kuhoraho mwijuru Allah ko atazobadwibiza mu isi nkuko yadwibije abo hambere yanyu maze isi ikagigima ariko namwe mudwibizwa. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. canke mbega mwizgiye ko mutekaniwe kuhoraho wo mwijuru ko atazobarungikira igihuhusi c'urucekeri rukabaho nyamwese aho niho muzomenya yari integuzo yanje. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. kandi atankeka nabo hambere yabo baragararije mbe none kwagenze gute ukuraka kwanje nukuri narabatikije kandi abo nabo nibatareka kugarariza bazotikizwa nk'abo hambere. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. mbega nibitegereza inyoni ziri hejuru yabo ingene zisanze amababa no kuyafunya erega na uzizigama ngo nizikoroke kiretse uhoraho Allah nyene imbabazi nukuri niwe nyene kubona icari cyo cyose. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. cyane n'uwe mugwi w'ingabo zanyu ushobora kubacungura atari uhoraho nyene imbabazi nta handi abahakanyi bari kiretse mu mahendwa gusa. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. cyane ninde uwo bafungurira hamwe uhoraho Allah yozibira akagumya imfungurwa ziwe ahubwo abahakanyi bo bibandaniriza mu mugambiri no kwanka ukuri. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. mbega none umuhakanyi agendera asedukira uruhanga rwiwe mu nzira y'umuzimiza niwe yoba umuyoboke nyakuri cyangwa ugenda yemye mu nzira igororotse ya Islam. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. yewe Muhammad vuga uti uhoraho niwe yabaremye kandi abaronsa kugira amatwi n'amaso n'imitima ariko ni gake cyane ako mukenguruka. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. vuga uti uhoraho niwe yabakwiragije mu isi kandi we niho muzokoranirizwa mwese ku munsi w'ihembwa. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. kandi abahakanyi bavuga n'akagimiro ngo none isango ryo gushika k'umuhero rizogera ryari asangwa muri abanyakuri. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. yewe Muhammad vuga ubishura uti ubumenyi bw'uwo muhero buri kuhoraho wenyene Allah nayo jeho nukuri dineguza gusa igaragaza ukuzoshika kwawo. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. nuko rero
nibabona uwo muhero wegereje abahakanyi bazokwijigwa mu maso habo kubw'ibimaramare kandi hazovugwa ngo ivyo ni bya bindi mwahora mwisabira ngo bibashikire nimurinde rero mwotswe. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. yewe Muhammad vuguti yemwe bahakanyi mbega mubona gute hamwe uhoraho yondikiza nabo turi kumwe canke kaduhezagira none rero abahakanyi bo ninde yobakingira igihano cy'uhoraho Allah kibabaza. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. vuguti uhoraho ni wenyene imbabazi turamwemera tukamwizera kandi niwe twizigiye wenyene nuko rero muri hagufi kumenya by'ukuri uri mu muzimizi ugaragara. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. vuga kandi uti yemwe bahakanyi mbega mubona gute hamwe amazi yanyu yoyongera mu kuzimu mbega ninde wundi yobazanira amazi meza anyiririka nta wundi atari uhoraho. kuri ubwo rero ni mu mugamburukire. Qur'an nyeranda ikigabanitse 68 uhoraho avuga ati Bismillahirrahmanirrahim. izina ry'uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe. Nun wal qalami wama yasturun. Nun ndarahiye ku ikaramu hamwe no kubyo bazandikisha izo karamu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. ko Muhammad kubw'ingabirano z'Imana yawe utari umusazi nk'uko abahakanyi badedemba mu kugutyoza. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. kandi mu by'ukuri ufise impembo zitagira iherezo z'amahibiye byose. Wa innaka la ala khuluqin azim. kandi mu by'ukuri wowe Muhammad ufise ingeso nziza z'ubugwaneza ntangere. Fasatubsiru wa yubsirun. nuko rero wewe uri hagufi kubona kandi nabo bahakanyi bari hagufi kubona. Bi ayyikumul maftun. hamenyekana umusazi wari we hagati ya wewe nabo bahakanyi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. nukuri uhoraho Imana yawe Allah niwazi cyane uwazimiye akava mu nzira yiwe kandi niwazi cyane abayobotse. Fala tutil mukaththibin. nuko rero yewe Muhammad tukumvire abagarariji. Waddu law tudhinu fayudhinun. kandi abagarariji bifuza ko woborohereza maze nabo bakabona kukorohereza by'uruheyiheyi by'uruhendo. Wala tuti' kulla halafin mahin. kandi ntukumvire uwari we wese yirahiza cyane wicubwa mu vyiyumviro. Hammazin masha'in binamim. yararaza abandi agezwa no guteranya abantu. Manna'in lil khayri mu'tadin athim. yangiriza ikorwa ry'ibyiza umugunzi inkozi y'ibyaha ruhasha. Utullin ba'da dhalika zanim. afise umutima w'igitandara ukomantaye kandi nyuma y'ivyo akiyomeka ukwiyomeka kutamata. An kana dha malin wa banin. ngo kubera ko ari nyene amatungo n'ibibondo nico gituma gagaza. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. yasomewe amajambo yacu Qur'an atayivugira ngo izi ni inkuru z'ibinyoma z'abakurambere. Sanasimuhu ala al-khurtum. tuzomushira inkovu kw'izuru ryiwe kibi ikimenyetso cyo kumusuzuguza. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idha aqsamu la yasrimunha musbihin. nukuri abakuraishi tuzobaha amageragezwa nk'uwo twahaye amageragezwa b'abantu b'umurima bo mu Bisirayeli igihe barahira ko bosarura umurima wabo mu gaturuturu kugira ngo abakene ntibahave bababona bakabasaba. Wala yastathnun. kandi nta nubwo batandukanije mu kwiyemeza ko bopfuma bafasha naka na naka. Fatafa alayha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. nuko rero wa murima
murima ushikirwa n'isanganya yo kurumba rivuye kuhoraho Imana yawe Allah, kandi bo bari bisinziririye. فأصبحت كالصريم maze wa murima wose ucuma nk'umunyota musa. فتنادوا مصبحين uko hakiri kare mu gaturuturu barahamagarana, أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. bati ngaho rero nimukerereze mu murima wanyu musarure, asangwa koko muri abasaruzi mudashaka kubonwa n'abakene. فانطلقوا وهم يتخافتون nuko bagenda basoboka kandi bavuganira mugongo woswe kugira ngo abakene ntibabumve. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين uyu munsi ntihagire umukene yinjirana namwe mu murima. وغدوا على حرد قادرين. kandi bazinduka mu gaturuturu wibwira ko boshobora kwimira abakene. فلما رأوها قالوا إنا لضالون nuko rero bamaze kubona wa murima ingene wakombotse baravuga bati oya nukuri twazimiye, umurima wacu ntabwo ari uyu. بل نحن محرومون ariko bamaze kwitegereza neza no kubona ko ari wo baravuga bati ahubwo na twebwe twaziririjwe ku vyamwa vyawo. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون niho umweranda muri bo yavuga ati sinababwiye ko mudakwiye kwiyumvira kwima abakene umugabane wabo, nta kundi rero nimwatura ico caha kandi musabe ikigongwe Imana Allah. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. bakavuga bati ukuri nahazwa nukuhoraho Imana yacu Allah, nukuri twebwe twarabaguzi, kuri ubwo rero Mana Allah turagusabye ikigongwe. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون nuko rero barahangana bo kuri bo batana kwimiragwe. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. baravuga bati ese amagorwa yacu nukuri twari twarenze imbibe z'uhoraho Allah mu kwiyumvira kugunga umugabane w'abakene. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. kumbura uhoraho Imana yacu Allah azoduhindurira wundi murima mwiza kurutuyu, kandi nukuri twikundwa kaze ku Mana yacu Allah. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. nuko rero ni igihano cyo ngaha ku isi, kandi igihano cyo ku munsi w'iherezo kirahambaye cyane iyo muba mubizi. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. nukuri abiyeguriye Imana Allah abayisilamu bazoronka kuraho Imana yabo Allah amatongo yo mu bwami bw'ijuru ari mwigabirano ntangere. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. mbega none tworosa bicisha bugufi abayisilamu ngo bangane n'abayobe babahakanyi? ما لكم كيف تحكمون. none mumeze mute? ni gute muca urubanza ngo abayisilamu bongana n'abahakanyi kandi bidashoboka? أم لكم كتاب فيه تدرسون. canke mbega mufise igitabo kivuye kuhoraho Allah mwasomyemwo? إن لكم فيه لما تخيرون. ko kuri uwo munsi muzoronka kuhoraho ivyo mwifuza. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. canke mbega murafise indagano kuri twebwe gushika ku munsi w'umuhero ko muzoronka ivyo mwigenera kuronka? سلهم أيهم بذلك زعيم. yewe Muhammad babaze uwo ari we muri bo yovyishinga ko bizoba. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم
بآبائهم إن كانوا صادقين. canke mbega barafise abari kumwe nabo bakomeye muri ivyo bavuga, ngaho rero nibabazane abo bari kumwe nabo asangwa bavuga ukuri. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. nibabazane kuri uwo munsi tuzozana amarushwa hambaye, kandi bazohamagarirwa kubama gusari, ariko ntabwo bazobishobora. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. amaso yabo azoroka n'ugusuzugurika kuzobapfuka, nkako bahora bahamagarirwa kubama gusari bagitekaniwe bakica amatwi. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. yewe Muhammad, nundeke nabo bagarariza aya majambo y'uhoraho Qur'ani, tuzobakwegera buhoro buhoro mu gihano cyacu c'amahonero ahantu batazi. وأملي لهم إن كيدي متين. kandi ndabahaye akanya gato, mu vy'ukuri uguhigira kwanje n'ukwinkomezi. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. none ko batayoboka canke urabatoza ingero, kumbure barageramiwe n'ubwo buremere. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. canke kumbure barafise ubumenyi bw'ivyihishije vyahishuriwe izindi ntumwa, baravyandika, bica bituma badakenera iyi Qur'ani bigisha, naho nyene sivyo. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. nuko rero niwihangane kubw'icagezwe c'uhoraho Imana yawe Allah, kandi ntube nka wa muntu yamirwa n'urufi Nabi Yunusu ariwe Yona. ibuka igihe ahamagara atakambira uhoraho Imana yiwe, kandi yari yegeranijwe mu nda y'urufi. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. yadashikirwa n'ingabirano ikomoka ku uhoraho Imana yiwe Allah, yari gutabwa ku isi igaragara kandi umwikomo uri kuri we. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. yamara uhoraho Imana yiwe Allah yaramurobanuye amuronsa kuba mu bantu beranda. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. kandi abakanyi baragerageza kugutsitaza mu gutunurira iminoko yabo kwa cyane iyo bariko barumviriza inyigisho zawe, kandi bwaca bavuga ngo nukuri uyo n'umusazi. وما هو إلا ذكر للعالمين. kandi Qur'ani ntiyari ikindi kiretse ko ari inyigisho inkebuzo ku biremwa. Qur'ani yeranda kigabane ca 69 uhoraho Allah avuga ati: بسم الله الرحمن الرحيم. izina ry'uhoraho nyene imbabazi nyene impuhwe. الحاقة. ikizanya kuri umuhero. ما الحاقة. none ni iki cyo kizanya kuri? وما أدراك ما الحاقة. kandi ni iki kizokumenyesha icari ico kizanya kuri? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. urungano rw'intumwa Sarehe abasamudi n'urungano rw'intumwa Hudi abaadi baragararije uwo munsi w'impanuka mvuna mutima umuhero. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. nuko rero abasamudi b'intumwa Sarehe batkirishijwe akaga gakomeye kijwi rikivutu. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. na y'abaadi b'intumwa Hudi batkirishijwe akaje karamana k'igihuhusi c'ikonyozi c'urutavanako. سخرها عليهم 7 ليال و8
أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Ico gihuhusi c'ikonyozi uhoraho Allah yakibatikirishije mu majoro ndwi n'imirango 8 ataguhesha. Nuko rero ukabona abantu bagidakurikiye hasi nkaho umengo nibiti by'itende bitagira intimatima. Fahal tara lahum min baqiya, mbega none uwo mukibona numwe muri bo yoba ari nkuru. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a, munyuma haza Farao n'abamubanjirije mu bube gito hamwe n'urunganwe rw'intumwa Loti bubitswe hasi haja hejuru, bose baratikijwe kubwe kugabitanya. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiya, nuko rero baragabitanirije intumwa z'umukama wabo Allah niko gucakirwa mu kanigo incakiro ruhana mabuguma. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya, kandi nukuri igihe amazi yarenga inkombe mu gihe c'intumwa Nowa twarabareruriye muri ico kireremba ubwato. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya, ivyo tubibagiriye ku muriri kugira ngo tubigire icibutso kuri mwebwe no gufata nkama kufisa ugutwi kuzirikana. Fa idha nufikha fi suri nafkhatun wahida, nuko rero gihe hazovuzwa inzamba y'umuhero ukuvuzwa rimwe gusa maze ivyaremwe vyose bigapfa. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, kandi sinimisozi bizorandurwa niyo hazohomvagurwa uguhomvuka kumwe gusa. Fa yawma idhin waqa'atil waqi'a, nuko rero uwo niwo musi cakizanye n'izina c'umuhero kizoba gishitse. Wanshaqqatis samaa'u fahiya yawma idhin wahiya, n'ayamajuru azotabagurika kandi kuri uwo musi azoba hahutse cyane. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, kandi abamarayika bazoba bari mu nkikuro y'ayo majuru n'ayabandi umunani bazoba bareruye inganji y'uhoraho Allah. Yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya, uwo nuwo musi muzoshengezwa kuhoraho Allah kandi nta na kimwe kizohishwa mu mabanga yanyu kiretse ko kizogaragazwa. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya, kurubwo rero uzogira amahirwe yo guhabwa igitabo ciwe mu kuboko kwiwe kw'iburyo azovugana kamwemwe ati ehe rero ni mwisomere igitabo canje. Inni zanantu anni mulaqin hisabiya, ati nukuri jewe narinzi ko nzohabwa igiharuro ciza kuko nakari nakoze vyiza. Fahuwa fi 'ishatin radiya, nuko rero uyo azokwibera mu buzima bumunezereza. Fi jannatin 'aliya, mu bwami bw'ijuru ryeranda. Qutufuha daniya, amashami y'ivyamwa vyo muri ryo azojondajondera hagufi y'abari muri ryo. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, bazobwirwa ngo nimufungure kandi munywe mufise akamwemwe ntangere kubera ibyiza mwitekanirije mu misi heze mukiri kw'isi. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya, ariko rero uzogira isanganya ryo guhabwa igitabo ciwe mu kuboko kwiwe kw'ibubamfu azovuga yiganyira ati yo esayo ngowe yo mfuma ndeka guhabwa igitabo canje. Walam adri ma hisabiya, kandi ati iyo mfuma ndeka kumenya igiharuro canje icarico. Ya laytaha kanatil qadiya, ati yo esi y'urupfu rupfuma rumara wese hamwe n'ubugingo bwa
bwanje bwose ما أغنى عني مالية amatungo yanje nari mfise ntacamariye kuri uyu munsi هلك عني سلطانية kandi ubutware bwanje bwanyinugubuye bwantakaranye kuri uyu munsi خذوه فغلوه niyo hazovugwa ngo yemwe bamarayika mujejwe umuriro nimumucakire mumudandagire mumudwege mukanigo ثم الجحيم صلوه hanyuma nimumujugunyire muri uwo muriro ukaze ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه hanyuma mumubohe n'umunyorororeha na zira 70 metero 35 abariho mumwinjiza mumucunaguza إنه كان لا يؤمن بالله العظيم muvyukuri we ntiyahora yemera uhoraho imana nyeranda Allah ولا يحض على طعام المسكين kandi ntiyahora yihimiriza no guhimiriza abandi kuvyo gufungurira abakene فليس له اليوم هاهنا حميم nuko rero uyu munsi ngaha ntagira ca mugenzi canke gifasha ولا طعام إلا من غسلين kandi nta fungurwa aronka kiretse amashira amacibwa y'abantu bo mu muriro لا يأكله إلا الخاطئون nta bandi bazorya izo fungurwa kiretse abacumuye فلا أقسم بما تبصرون nuko rero ndarahiye kuvyo mubona وما لا تبصرون hamwe no kuvyo mutabona إنه لقول رسول كريم ko mu vy'ukuri Qur'ani ari ijambo ryazanywe n'umutumwa w'Imana Allah w'icubahiro وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون kandi ntabwo ari ijambo ry'utita nk'uko mudedemba ahubwo koko ni bike cyane ivyo mwebwe mwemera ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون kandi ntabwo ari ijambo ry'umuraguzi nk'uko mugogomba yamara mwebwe ni gake cyane ako mwigishika تنزيل من رب العالمين ahubwo iyi Qur'ani ni curukijwe gikomoka kuhoraho Imana y'ibirema vyose Allah ولو تقول علينا بعض الأقاويل kandi iyo ntumwa Muhammad yari kwizadukanira hejuru yacu amajambo amwe tutayamuhishuriye لأخذنا منه باليمين atankeka twari kumufata n'ukuboko kw'iburyo ثم لقطعنا منه الوتين hanyuma n'ukuri twari kumuca umutsi w'umushaha tukamunogora umutima فما منكم من أحد عنه حاجزين kandi nta numwe muri mwebwe yari gushobora kumutubangurukanya mu kumukingira وإنه لتذكرة للمتقين kandi n'ukuri iyi Qur'ani ni inyigisho kubiyeguriye Imana Allah abayisilamu وإنا لنعلم أن منكم مكذبين kandi n'ukuri twebwe turazi ko muri mwebwe harimo abagarariji bakomeye وإنه لحسرة على الكافرين kandi n'ukuri uwo munsi w'umuhero uzoba ari amaganya ku bahakanyi n'ukwicuza kubwo kutemera kwabo iyi Qur'an وإنه لحق اليقين kandi mu by'ukuri iyi Qur'an nuko kuri kwa nyakuri فسبح باسم ربك العظيم nuko rero ninahaza izina ry'uhoraho Imana yawe Allah yonyeranda Qur'an nyeranda kigabane ca 70 uhoraho avuga ati بسم الله الرحمن الرحيم izina ry'uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe سأل سائل بعذاب واقع ubaza yabajije iby'igihano kizoshika ngo none ko gitevye asangwa kiriho للكافرين ليس له دافع ico gihano kiriho kubw'abahakanyi
cyane kandi ntawoshobora kucimira ngo nigishike min Allahi dhil ma'arij naco gikomoka kuhoraho Allah nyenubweranda buhanitse ta'rujul malaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana abamarayika hamwe na ruhu ariwe Gaburiyeli baraduga iwe kuri uwo munsi w'umuhero uburebure bwawo bungana n'imyaka 50,000 kubahakanyi fasbir sabran jamila nuko rero yewe Muhammad niwihanganishe ukwihangana kwiza nyakuri innahum yarawnahu ba'ida nuko abahakanyi bo babona ko uwo muhero uri kure gose wa narahu qariba yamara tweho tubona ko uwo muhero uri hagufi gose yawma takunu as-samaa'u kalmuhl umunsi amajuru azomera nk'umuringa wayaze wa takunu al-jibalu kal'ihl na imisozi zoba nk'ipampa ryarobanuwe ritumuka wala yas'alu hamimun hamima kandi umugenzi ntacazobaza umugenzi wiwe kuri uwo munsi yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawmi idhin bibani naho bazohabwa kubonana ariko ntawuzoha ni gwera uwundi kandi umunyavyaha azokwifuza gutanga ibibondo vyiwe kugira ngo bibe impongano yiwe yo kutaja mu gihano cyo kuri uwo munsi wa sahibatihi wa akhi n'umukenyezi wiwe na bene wabo azobatanga ngo babe impongano wa fasilatihi allati tuwi n'abagenzi biwe bamukikije azobatanga kw'impongano wa man fil ardi jami'an thumma yunji nibiri kwisi byose azobitanga ngo hanyuma arokoke kandi atanubwa biganza kalla innaha laza oya nateshwa ate nukuri iyi nirazwa umuriro waka wivuye nyuma nazza'atan lishawa uturira ugakombora urusato rw'umubiri mu karavyo tad'u man adbara wa tawalla uyo muriro uzohamagara uwari we wese yateye ibitugu inzira y'Imana kandi asubiza umugongo inyuma mukureka inyigisho za Qur'an wa jamaa fa'awa kandi akegeranya amatungo yiwe no kuyazigama ariko yatangira ishikanwa ryagezwe ariryo zaka innal insana khuliqa halwa nukuri umwana w'umuntu yaremwe ari imbura magirire idha massahu ash-sharru jazura yakozwe ko n'ingorane acadendwe bukigwa yihebuye wa idha massahu al-khayru manwa ariko yashikiwe n'ivyiza acabingumyi nyamwano illa al-musallin kiretse abayisilamu basali abo nibo batagira mwene izo ngeso alladhina hum ala salatihim daimun babandi barambira ku masengesho yabo sala badahengeshanya walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum na babandi mu matungo yabo harimo umugabane ntabanduka batanga zaka lisa'il wal mahrum uwo mugabane nawo ni kubwo usegereza hamwe n'uwigumya ntasega naho yoba tubitse wivubi walladhina yusaddiquna biyawmiddin hamwe n'abandi bemanga ukubaho ku umunsi wihembwa walladhina hum min 'adhabi rabbihim mushfiqun hamwe n'abandi batinya no kwiyubara igihano kiva kuhoraho Allah Imana yabo inna 'adhaba rabbihim ghayru ma'mun mubyukuri igihano cy'uhoraho Imana yabo Allah si cy'umunyakibi kuronka agahengeterezo walladhina hum li furujihim hafizun hamwe n'abandi baziga mu bwambure bwabo ntibasambane illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin kiretse ku bakenyezi babo cyane ku ncoreke ziganzwa n'amaboko yabo y'iburyo aho niho honyene badatabwa kwimiragwe فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
ariko abashaka ibiteye kubiri n'ibyo nta kundi abo nibo bagarariji barenga imbibe z'Uhoraho Allah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, hamwe n'abandi bacungera neza imbitso ku Mana Allah no gushitsa indagano zabo. Wallazina hum bi shahadatihim qa'imun, hamwe n'abandi bagororotse mu gushingira intahe kwabo. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun, hamwe n'abandi babungabunga amasengesho yabo sala ntibayirengagize. Ulaika fi jannatin mukramun, abo nibo bazoba mu matongo y'ubwami bw'ijuru bwubahitse. Fama lilladhina kafaru qibalaka muhtin, none bafise iki babandi bahakanye ko bagufyurira amaso gusa? Anil yamini wa anil shimali izin, biremye utugwiturwi mu ruhande rw'iburyo no mu ruhande rw'ibubamfu. Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im, mbega umwe wese muri bo yizigiye ko azokwinjizwa muri ubwo bwami bw'ijuru ry'ingabirano? Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun, oya nibateshwe bate, mu by'ukuri twabaremye mu byo bazi arizo ntanga, ariko kurema uko nta kimazi kuri bo. Fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun, nuko rero ndarahiye kuhoraho Allah Imana nye n'ubuseruko n'uburengero ko mu by'ukuri ari twebwe dufise ubushobozi. Ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin, bwo kubahindura tukazana abagwaneza kubaruta, kandi twebwe ntitunanirwa n'ikintu na kimwe. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, nuko rero nubareke bishinge kuvuga ya muhe no kuzezeta kugezaho bahura na wa musi w'umuhero basezeraniwe. Yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun, numusi abo bahakanyi bazosokoroka mu mva zabo banyaragasa kwitaba kabo batewe, kaho umengo bahiganirwa ikintu. khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, dhalika al-yawmu alladhi kanu yu'adun, amaso yabo azoroka n'ibimaramare bizobafuka. Uyo niwo wa musi bahora basezeranirwa. Qur'ani nyeranda kigabane ca 71 Uhoraho avuga ati: Bismillahir rahmanir rahim, izina ry'Uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim, nukuri twebwe twaramurungitse nabi Nuhu ariwe Noa kurunganwe rw'abantu biwe duti nugabishe urwo runganwe rwawe bakebanuke imbere yuko bashikirwa n'igihano kibabaza. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, Noa aravuga ati yemwe bantu banje nukuri jewe kuri mwebwe ndumugabisha agaragaza ukuri. Ani ibudu Allaha wattaquhu wa ati'un, kugira ngo mugamburukire Uhoraho Allah mu kumwubamira no kumwiyegurira hamwe no kunyoboka. yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, inna ajala Allahi idha jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun, gutyo Uhoraho Allah azobaharira ibyaha byanyu hamwe no kubarambisha impunda marembe gushika mu gihe cyashinzwe. Nukuri amahano y'Uhoraho Allah iyashitse ntabwo yimirwa iyo muba mubizi, ariko baramugararije. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara, maze Noa aravuga ati Mana yanje Allah nukuri jewe nakomeje gutera kamo abantu banje ndabahanura ijoro n'umura
n'umurango. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Ariko akamu nabateye nta kindi kabongereje kiretse ukungarariza no kumpungira kure. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. kandi buri ntaryo iyo nabatera kamo kugira ngo ubabarire baca bashira intoke zabo mu matwi yabo hamwe no kwifuka impuzu zabo bizibiranije kandi barabandanije mu bubegito bwabo kandi baragagaza kugagaza guhambaye cyane. thumma inni da'awtuhum jihara. hanyuma nakomeje kubatera kamo ndabahamagarira ku mugaragaro riva. thumma inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. hanyuma bamwe ndabasemerera ndabigisha menya abandi nabo ndabihereranya mwibanga. faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. ndababwira nti nimusabe ikigongwe uhoraho imana yanyu Allah mu by'ukuri niwe nyene ikigongwe. yursilis samaa alaykum midrara. nimwabigenza uko uhoraho Allah azobarungikira ibicu vy'imvura nyinshi kirumara. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. kandi azobaha amatungo n'ibibondo kandi azobaronsa amatongo ateye amameza kandi azobaronsa imyohero iyavomera. ما لكم لا ترجون لله وقارا. none mumeze mute ko mudashira icyubahiro n'igitinyiro kuhoraho Allah. وقد خلقكم أطوارا. kandi we yabaremye ukuntu naka inyuma y'ukuntu naka. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. mbega nimubona ukuntu uhoraho Allah yaremye amajuru ndwi agerekeranye rimwe hejuru y'irindi. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. kandi uhoraho Allah aronsa ukwezi kuba umuco uva kuri ayo majuru kandi aronsa izuba kubitara. والله أنبتكم من الأرض نباتا. kandi uhoraho Allah niyo abamejeje mu isi nk'ibitegwa kuko se bantu Adamu yamutse mu ivu. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. kandi uhoraho Allah azobasubiza mu isi kandi azokongera kubasokorayo butarariye n'iryo zuka. والله جعل لكم الأرض بساطا. kandi uhoraho Allah yabaronkeje isi kuba ikintu cyiza mwasasiwe. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. kugira mugendagende kuri yo mwidoradoza mu nzira zagutse. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. nabi Nuhu ariwe Noa aravuga ati mana yanje Allah nukuri aba bantu bangabitanirije kandi bayobotse abamatungo yabo n'ibibondo vyabo atakindi vyabongerereje ataramarushwa. ومكروا مكرا كبارا. kandi bagereka ko kwangiriza uwislamu ari naryo dini ry'Imana Allah akankirizo gahambaye. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. kandi babwira abayoboke babo ngo ntimuhirahire guheba imana zanyu kandi ntimuhebe Wadi na Suwa na Yautha na Yauka hamwe na Nasra. ayo yari amazina y'ibigirwamana byabo by'ibibumbano. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. kandi baramaze gutakaza abantu benshi nuko rero mana Allah abagunzi ntihagire ikindi bongereza kiretse ugutakarira kure. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا
لهم من دون الله أنصارا. nuko rero kubw'ibigabitanyo byabo by'umurengera barasomejwe nturi mu mwuzure kandi binjizwa mu nyenga y'umuriro kandi ntibigeze baronka ikibacungura mu gishingo cy'uhoraho Allah. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. kandi nabi Nowa akobeteza avuga ati mana yanje Allah ntusigaze ngaha ku isi umuhakanyi w'umukafiri n'umwe mu bayibako. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Nowa arabandanya ati nukuri hama abo bahakanyi b'abakafiri basigaza bohava bazimiza n'abashumba bawe b'abayisilamu bakubaha kandi nta kindi bovyara kiretse abayobe n'abakafiri nkabo. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Nowa arabandanya ati mana yanje Allah ngiri ikigongwe n'ababyeyi banje hamwe n'uwari we wese yinjiye mu nzu iwanje ari uwicisha bugufi umuyisilamu hamwe n'abayisilamu n'abayisilamukazi bose kandi abagunzi ntiyagire ikindi bongerereza kiretse ukurimbuka. Korani nyeranda kigabane cya 72 uhoraho avuga ati Bismillahirrahmanirrahim. izina ry'uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. yewe Muhammad vuga uti jewe nahishuriwe ko umugumwe w'amajini wumvise ijambo ry'uhoraho Korani risomwa ucuvuga uti nukuri twumvise Korani igitangaza. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. iyo Korani irongora mu bugororotsi kubwo rero twebwe twamaze kuyemera kandi kuva ubu ntidushobora kubangikanya uhoraho Imana yacu Allah n'ikintu na kimwe. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. kandi mu by'ukuri ubweranda bw'uhoraho Imana yacu Allah burahanitse cyane ntabwo yironkeje umukenyezi cyangwa umwana kiretse ko ari umuremyi gusa. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. kandi n'ukuri bipfa mutima muri twebwe byahora bivuga ko uhoraho Allah amajambo y'amarengarugero mu kumwambika icyeyi. وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا. kandi n'ukuri twebwe twiyumvira ko mu majini no mu bantu atovuga ibinyoma abeshera uhoraho Allah. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. kandi mu by'ukuri hari abagabo bo mu bantu bikinga ku bagabo bo mu majini maze akabongerereza ubwoba n'ubube gito kugeza aho bayavugiriza ingoma no kuyabagira. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. kandi n'ukuri abantu bakeka nk'uko namwe mwakeka ng'uhoraho Allah ntazorungika intumwa n'imwe. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. kandi twebwe twaragerageje gukora ku majuru kugira ngo dusuma urusaku dusanga huzuye abarinzi bakomeye hamwe n'inyenyeri z'ibishirira byo guhindagiza abasumyi b'urusaku. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. kandi n'ukuri
twahora twicarira muri yo icicaro cyo kumviriza, ariko ubu ushaka kumviriza azosanga ikivumbiko igishirira kimureretse. wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. kandi twebwe ntituzi ko abari ku isi bifurizwa inabi canke kuhoraho Imana yabo Allah abifuriza ukuyoboka ineza. wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa khidada. kandi nukuri muri twebwe harimo abagwaneza bicisha bugufi abayisilamu, n'abandi muri twebwe bari kubiri n'ivyo turi mu nzira zitandukanye. wa anna zananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. kandi twebwe twaramenye ko tudashobora kunanira uhoraho ku isi, kandi tudashobora kumwiyaka ngo tumusigire mu kirere cy'ijuru. wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. kandi twebwe tukimara kumva ubwo buhanuzi Qur'ani buyobora mu nzira y'uhoraho Allah, twaciye tubwemera. nuko rero uwizeye y'uhoraho Imana yiwe ntazotinya kuzimbwa canke kuremekwa ibigabitanyo. wa anna minna al-muslimun wa minna al-qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada. kandi nukuri muri twebwe harimo abicisha bugufi abayisilamu, kandi muri twebwe harimo abahemu. nuko rero ababaye abayisilamu nibo bahisemwo ubugororotsi. wa amma al-qasitun fakanu li jahannama hataba. n'abahemu aribo bakafiri bazokwibera inkwi za jahannama umuriro udahera. wa an law istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. kandi iyo bafata nka nkama inzira y'uhoraho ya Islamu bakayiyoboka bose hamwe, twobanywesheje amazi y'umusesekara mu kubanezereza. linaftinahum fi wa man yu'rid an dhikri rabbih yaslukuhu adhaban sada. kugira ngo tubagerageze muri ivyo, kandi uzonebagura ukwibuka n'uguhayagizwa kuhoraho Imana yiwe Allah azomushuhurira mu gihano gihambaye c'umuriro. wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. kandi imisigiti yose niyo masengero yonyene y'uhoraho. kuri ubwo rero ntihakagire ikindi musengera muri yo kumwe n'uhoraho Allah. wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. kandi nukuri umushumba w'Imana Nabi Muhammad igihe yahaguruka ngo asabe uhoraho, abakafiri b'amajini bari begereje kumwimura kubwo gushangashigwa n'iryo jambo ry'uhoraho Qur'ani yariko arasoma. twisunze amajambo y'Imana yo muri iki kigabane, umuntu wese abwirizwa gutahura ko uhoraho yaremye ibiremwa twebwe tubonesha amaso hamwe n'ibyo tudashobora kubonesha amaso, ari nk'ayo majini nyene, ariko nayo nyene yategetswe kugamburukira uhoraho kuko nayo nyene yaremwe n'Imana. muri yo rero harimo ayicisha bugufi ku Mana, hakabamo n'ayagarariza Imana ariyo makafiri yitwa amashetani canke amadayimoni canke abagagaza canke ibihume. ayo rero nizo ngabo za wa mugwanizi Satani, kandi niyo yirirwa arazimiza bene wacu bataraba abayisilamu mu kubarotesha, nabo bagaca bijya karango bahishuriwe n'Imana. kuko ayo masatani afise umugambi wo kuzimiza abantu benshi bazojana nayo mu muri udahera. muntu wese ahuri uragaba rero kugira ngo ntuhave usanga uri kurakorera wa mugwanizi Satani, kuko ivy'Imana tubisanga mu gitabo ceranda Qur'ani, ntabwo biri mu ndoto. qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. yewe Muhammad
vuga uti nukuri jewe nyoboka uhoraho Imana yanje Allah no kumwubamira gusa kandi sinshobora kumubangikanya n'ikintu na kimwe. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada, vuga kandi uti nukuri jewe ntabwo ndabaganziriza ukubagotsa cyangwa kubayobora nkuko ndavyifuza kiretse ugushaka kuhoraho. Qul inni lan yujirani min Allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada, vuga kandi uti nukuri jewe nta numwe yondindi igihano cy'uhoraho Allah hamwe no mugambararira kandi nta rindi shikiro noronka ritekanye kiretse iwe gusa. Illa balaghan min Allahi wa risalatihi wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada, kiretse kubwo gushikana ubutumwa buva kuhoraho Allah hamwe n'amategeko yiwe kandi abazogabataniriza uhoraho n'intumwa yiwe Muhammad nta nkeka bazoronka igihano cy'umuriro jahannama biberemwo ibihe bidahera. Hatta idha ra'aw ma yu'aduna fasayalamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada, gushikaho bazokwibonera amahano yose basezeraniwe mu muriro. Aho niho bazomenya neza ufise umucunguzi w'icubwa magoyagi hamwe n'abagendanyi bari kurushi. Qul in adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada, yewe Muhammad vuga ubabwira uti sinzi ko ico gihano mwasezeraniwe kiri hagufi canke kuhoraho Imana yanje Allah azokirehurira umwanya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, uhoraho niwe nyene ubumenyi bw'amabanga ahishijwe ataboneka kandi nta numwe ashobora guhishurira amabanga yiwe. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, kiretse umutumwa wiwe yishimiye uyo niwe ashiriho abarinzi bamuzigama imbere n'inyuma yiwe. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada, kugira ngo uyo mutumwa Muhammadi amenye ko n'abandi batumwa nkawe bashikanye ubutumwa bw'uhoraho Imana yabo Allah kandi uhoraho arazi ivyo bafise byose kandi ko ari we azigamye igitigiri cy'ikintu cyari cyo cyose. Qur'ani nyeranda kigabane cya 73 uhoraho avuga ati Bismillahir Rahmanir Rahim, izina ry'uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe. Ya ayyuhal muzammil, yewe muntu wifusa impuzu, qumil layla illa qalila, byuka uhagarare mwijoro usenge kiretse kanya gato. Nisfahu aw inqus minhu qalila, usenge igice cy'ijoro kandi ukigabanye ko gatoya. Aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila, cyangwa urenze ko kandi usome igitabo cy'uhoraho Allah witonze urudome ku rundi. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nukuri twebwe tuzokurukiriza amategeko mu mvugo iremereye. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, kukaba nkako ukuvyuka mwijoro gusenga mukubamira uhoraho Allah na kigoro kandi n'amajambo abarangurutse cyane ataruyogoyogo. Inna laka fil nahari sabhan tawila, mu byukuri ku murango mufise ibikuraje ishinga byinshi. Wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila, kandi wamuvumereza izina ry'uhoraho Imana yawe Allah kandi witure kuri we ukumwituranya ko mu ngorane zose. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, niwe Mana y'ubuseruko n'uburengero nta n'iyindi Mana iriho kiretse we gusa, kubwo rero numugire umurinzi wawe. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila,
kandi ni wihanganire iby'abahakanyi bavuga kandi witandukanye nabo gutandukana kwiza وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا nundeke jewe nabo bagarariji bahawe ingabirano twihurire kandi ubahe ikiringo c'akanyi nari inna ladayna ankalan wa jahima nukuri turi n'ibihano vyinshi bitandukanye hamwe n'umuriro udahera wa kanukuruguta wa ta'aman dha ghussatin wa adhaban alima hamwe n'ifungurwa zihagama hamwe n'igihano gisesereza yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila ku munsi isi n'imisozi bizogigima nayo imisozi izoba nk'ikirundo c'umusenyi utumuka nk'ifu y'imijira inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula yemwe bantu nukuri twebwe twabarungikiye intumwa Muhammadi kubicabona nagahinyuza kuri mwebwe nkuko twarungitse Mose kwa Farao fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhadhan wabila ariko Farao yaragabitanirije intumwa y'Imana Mose nuko rero turamucumukuza ugucumukura guhambaye fakayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba mbega namwebwe nimwagarariza muzokwikinga gutamahano y'uwo munsi uzotuma inzoya zimera imvi nk'abageze mu zabukuru as-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula kuri uwo munsi amajuru azotabagurika iryo ni isezerano ry'uhoraho ribwizwa gushika vyanka vyakunda inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila nukuri iyi Qur'ani ni inyigisho nuko rero ushaka nitunganiriza inzira nziza ija kuhoraho Imana yiwe Allah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak mu vyukuri uhoraho Imana yawe Allah arazi kuvyuka ugahaguruka gusenga hagufi mu vya gatatu bibiri vy'ijoro ahandi naho mu gice caryo ahandi naho mu ca gatatu caryo hamwe na bamwe mubo muba muri kumwe wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an kandi uhoraho niwagera neza urugero rw'uburebure bw'ijoro n'umurango arazi ko mudashobora gusenga ijoro ryose kuri ubwo yamaze kubaharira nimusome rero ibiboroheye muri Qur'ani alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min uhoraho arazi ko bamwe muri mwebwe bazorwara abandi nabo bakanyanyagira ku isi barondera mu ngabirano z'uhoraho abandi nabo bazogwana mu nzira y'uhoraho kuri ubwo rero nimusome ibyoroshe muri Qur'ani wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana kandi shishikara gusenga hamwe no gutanga ishikanwa kandi mugabaniriza uhoraho Allah umugabane mwiza mu matungo yanyu wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khairan wa a'zama ajra kandi ciza cyose mukora mugitekaniriza imishaha yanyu muzogisanga kuhoraho Allah ari ciza cyane n'impera zaco zihambaye wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim kandi nimusabe ikigongwe kuhoraho mu by'ukuri uhoraho ni wenyene ikigongwe nyene imbabazi Qur'ani nyeranda kigabane ca 74 uhoraho avuga ati bismillahir rahmanir rahim izina ry'uhoraho Allah
nyeni mbabazi nyeni mpuhwe. Ya ayyuhal muddaththir, yewe muntu wipfutse impuzu, qum fa'anzir, byuka ugabisha ibiremwa. wa rabbaka fakabbir, kandi uhoraho Imana yawe umuhayagize mu kwatura ubukuru bwiwe. wa thiyabaka fatahhir, kandi ibyambagwa vyawe ubisukure. warujza fahjur, kandi ibibi wamuvyitandukanya. wala tamnun tastakthir, kandi ntubu umugwaneza ku bantu kubwo kwirundaniriza amashimwe ku isi. walirabbika fasbir, kandi kubw'uhoraho Imana yawe Allah wihangane mu bizogushikira byose. fa idha nuqira fin naqur, nuko rero igihe hazovuzwa inzamba ariyo nyamugigima y'umuhero, fadhalika yawma idhin yawmun asir, uyo musi uzoba ari umunsi uhambaye cyane. ala alkafirina ghayru yasir, ku bahakanyi aribo bakafiri uyo munsi ntuzoba woroshe namba. dharni wa man khalaqtu wahida, nundeke jewe n'uwo niremeye jewe ubwanje. waja'altu lahu malan mamduda, kandi ndamuronsa amatungo menshi cyane, wa banina shuhuda, hamwe n'abana baboneka ariho hose. wa mahadtu lahu tamhida, kandi ndamutunganyiriza ukubaho kwiwe ukumutunganyiriza kwiza. thumma yatma'u an azid, hanyuma akizigira ngo nomwongerereza. kalla innahu kana liayatina anida, oya nateshwa ate, kuko mu by'ukuri yahora hakana amajambo yacu. saurhiquhu sa'uda, nuko rero nzomucunagurisha amacunaguzwa ahambaye. innahu fakkara wa qaddara, nukuri we yariyumviriye kandi acagerako gucoza ijambo ry'Imana Qur'ani. faqutila kayfa qaddara, aho rero agiye yarimbuka kubw'ingene yageze atako acoza Qur'ani. thumma qutila kayfa qaddara, kandi agiye yarimbuka kubw'ingene yageze atakacoza Qur'ani. thumma nazara, hanyuma aritegereza neza ntiyanegura na kimwe muri Qur'ani. thumma abasa wa basara, hanyuma aranyinyirwa kandi arashanga shigwa mu maso huzura imyavyi. thumma adbara wastakbara, hanyuma atera ibitugu ijambo ry'Imana kandi aragagaza. faqala in hadha illa sihrun yu'thar, kandi yivugira ngo izi nyigisho za Muhammadi si kindi kiretse ko ari ibisigarira by'uburozi bw'abakurambere. in hadha illa qawlul bashar, izi nyigisho si kindi kiretse ko ari imvugo y'umuntu buntu. sauslihi saqar, bidatevye nzomuroha muri sakara, umuriro waka wivuye nyuma. wama adraka ma saqar, kandi n'igiki kizokumenyesha wari uwo muriro wa sakara. la tubqi wala tadhar, n'umuriro atatusigaza kandi atatuziguriza. lawahatun lilbashar, uwo muriro urakombora ukazigiza urukoba rw'umuntu rugacika ifumbe. alayha 19, kuri uwo muriro hari abarinzi 19 b'abamarayika. wama ja'alna ashaban nari illa malaikatan, wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru, kandi ntitwashyizeho abandi barinzi b'uwo muriro kiretse abamarayika. kandi nta kindi twagiriye icyo gitigiri cyabo kuba 19 kiretse ko ari kigeragezo kuri ba bandi bahakanye. liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana, kandi kugira ngo abahawe igitabo hanyuma yanyu bashigwe no kunyurwa, kandi abemera nabo barushirize mu kwemera kwabo. wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna waliyaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madha arada Allahu bihadha mathala,
kandi kugira ngo abahawe igitabo hambere yanyu canke abayisilamu nyene ntibagira amakenga no kugira ngo babandi bafise ingwara y'ubujyajya mu mitima yabo hamwe n'abahakanyi bavuge ngo none rero uhoraho ashaka iki kuri ico kigereranyo kadhalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha mwene uko rero uhoraho arekuri gutakara kushaka mu gihe yitiyemo gutakara kandi ayobora ushaka mu gihe yahisemwo kuyoboka wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa wama hiya illa dhikra lil bashar kandi nta uzi ingabo z'uhoraho kiretse wenyene ubwiwe kandi ukuvuga ivy'umuriro sikindi kiretse ko ari nkebuzo ingisho kubiremwa kalla wal qamar oya suko ndarahiye ku kwezi wal layli idha adbar no kwijoro iyo rikamanganye rikeye was subhi idha asfara no ku gitondo iyo butamanzuye innaha la ihda al kubar ko mu byukuri uwo muriro wa sakara ari kimwe mu mahana hambaye nadhiran lil bashar inhebuzo kuri bene Adamu liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar wariwe wese muri mwebwe ashaka kuja imbere mu vyiza cyane gusubira inyuma mu bibi kullu nafsin bima kasabat rahina umushaho wariwe wose zo impongano y'ivyo wakoze muri uwo muriro illa ashabal yamin kiretse abantu bo mu ruhande rw'iburyo mu mahirwe abayisilamu fi jannatin yatasaalun abo bazoba bari mu matongo y'ubwami bw'ijuru babazanya anil mujrimin kubyabayobe aribo bakafiri bazoba bari muri uwo muriro wa sakara ma salakakum fi saqar bati mbega yemwe ni iki cyabatwaye kubaroha mu muriro wa sakara qalu lam nakum minal musallin nabo bavuge bati ntitwahora turi mu basari bubamira uhoraho Allah wa lam nakun nut'imul miskin kandi ntabwo twahora dufungurira abakene wa kunna nakhudu ma'al khaidin kandi twahora twiyayatira mu gucumura hamwe n'abayayata wa kunna nukadhibu biyawmiddin kandi twahora tugarariza umunsi w'urubanza ngo ntuzobaho hatta atana al-yaqin kugeza aho urupfu rwadushikiriye tutarakebanuka fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in nuko rero gusabirwa kw'abasabira abari bo bose ntacyo kuzobamarira kuri uwo munsi fama lahum 'ani tadhkirati mu'ridin none bafise iki muko birengagiza iyi nyigisho ka'annahum humurun mustanfira barahunga inyigisho nka umengo nibitwazi by'ibinungu bikuye umurindi hasi farrat min qaswara biriko birahunga intambwe bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara ahubwo ngo umwe wese muri bo ashaka yihutire guhabwa igitabo cy'impapuro nyinshi ciwe kizozingurugwa ku munsi w'umuhero kalla bal la yakhafuna al-akhirah oya nibateshwe bate ahubwo bo ntibatinya ivy'inyuma yizuka kalla innahu tadhkira kandi nibateshwe bate nukuri n'inkebuzo icibutso faman sha'a dhakara kuri ubwo rero ushaka nigishike akebanuke wama yadhkuruna illa an yasha Allahu huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah ariko ntibazokwibuka ngo bakebanuke kiretse uhoraho ashatse niwe akwiye gutinywa kandi niwe nyene ikigongwe Qur'an yeranda kigabane cha 55 uhoraho avuga ati Bismillahirrahmanirrahim izina ry'uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe la uqsimu biyawmil qiyamah ndarahiye ku munsi w'umuhero wala uqsimu bin nafsil lawwama kandi ndarahiye ku mushaha wita kwimiragwe ngiyomba narakoze ibi nibi ayahsabul insanu allan najma'a
عظامه mbega umuntu yibaza ko twebwe tutazokwegeranya amagufa yiwe بلى قادرين على أن نسوي بنانه ego koko twebwe turashobora naho koba kuringaniza ingingo z'intoke ziwe بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ahubwo umwana w'umuntu we aranebagura inkurikizi ziri imbere yiwe kugira ngo agume yinezereza mu bibi ataco yinona يسأل أيان يوم القيامة maze akabazanya karefuro ngo mbega uyo munsi w'umuhero uzoba ryari فإذا برق البصر uyo munsi uzoba igihe ijisho rizokondoka rikaba indubaruba وخسف القمر n'ukwezi kugakamangana burundu وجمع الشمس والقمر kandi izuba n'ukwezi bigahuzwa aho nta joro rizosubira kubaho يقول الإنسان يومئذ أين المفر kuri uwo munsi umwana w'umuntu azovuga ati amahungiro yanje ari hehe كلا لا وزر azobwirwa ngo teshkute uyu munsi nta mahungira ahari إلى ربك يومئذ المستقر kuri uwo munsi amaherezo n'amasubiro azoba kuhoraho imana yawe gusa ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر uyu munsi umwana w'umuntu azobwirwa ibyo yatanguriye n'ibyo yaherukiye ko gukora بل الإنسان على نفسه بصير ahubwo umwana w'umuntu ubwiwe ni isura ku mushaha wiwe ولو ألقى معاذيره naho izanisha ibyireguzo by'ibinyoma ubwiwe arazi ibyo yakoze لا تحرك به لسانك لتعجل به yewe Muhammad tukanyiganza ururimi rwawe yuriko urahishurirwa Qur'ani kugira ngo ntiwihute gusubiramwo mu kumuciramwo marayika Gaburiyeli aba yikuzaniye إن علينا جمعه وقرآنه nukuri twebwe tujejwe kwegeranya iyi Qur'ani hamwe no kuyigusomesha فإذا قرأناه فاتبع قرآنه nuko rero iyo tugusomeye iyo Qur'ani nukurikire neza ugusomwa kwayo ثم إن علينا بيانه hanyuma mu by'ukuri ni twebwe tujejwe kuyikugaragariza كلا بل تحبون العاجلة oya suko ahubwo mwikundira ubuzima bw'isi bwihutira guhera وتذرون الآخرة kandi mukirengagiza iby'ubuzima bw'inyuma y'izuka kandi ari byo bizokwamaho وجوه يومئذ ناظرة kuri uwo munsi bamwe bazokayangana mu maso habo إلى ربها ناظرة bitegereza uhoraho imana yabo Allah ووجوه يومئذ باسرة n'abandi kuri uwo munsi mu maso habo hazokwijigwa huzuye imyavyi hanyinyiriwe تظن أن يفعل بها فاقرة hazomenya ko haza gushikirwa n'icyago kivuna uruti rw'umugongo كلا إذا بلغت التراقي oya sibyo ibyo mwisamaza nimwibaze igihe umutima uzoshika mu magufa y'iminimini z'ibitugu وقيل من راق kandi hakavugwa ngo ninde yo muvura no kumukiza uno mugwayi وظن أنه الفراق kandi wenyine ubwiwe akamenya neza kuyo ari umwanya wo gutandukana n'isi والتفت الساق بالساق kandi umurundi w'ukuguru ugafatana n'uwundi kubwo gusambagurika إلى ربك يومئذ المساق azobwirwa ngo kuri uyu munsi amasubiro ni kuhoraho imana yawe Allah فلا صدق ولا صلى nuko rero ntabwo yemera ijambo ry'Imana Qur'ani kandi ntabwo yasari mu kubamira uhoraho Allah ولكن كذب وتولى ahubwo yaragararije kandi asubiza umugongo inyuma atera ibitugu ثم ذهب إلى أهله يتمطى
فمطا hanyuma agenda iwe abantu biwe ashogomanga nk'umuyange wehera imanzi أولى لك فأولى azobwirwa ngo wamaze kugarizwa n'igihano c'Imana kandi koko wamaze kugarizwa ثم أولى لك فأولى hanyuma wamaze kugarizwa n'igihano c'Imana Allah kandi koko wamaze kugarizwa أيحسب الإنسان أن يترك سدى mbega umwana w'umuntu yibaza ko azore kuko adahawe amabwirizwa hamwe no guharurwa ku byo yakoze ألم يكن نطفة من مني يمنى mbega umwana w'umuntu simagi intanga ryatonyangijwe ثم كان علقة فخلق فسوى hanyuma akaba igipfunda c'iraso maze uhoraho akamurema kandi akaba umuntu aringaniye فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى maze uhoraho Allah akamuronsa kuba kimwe mu bitsina bibiri umuhungu canke umukobwa أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى mbega none uwakoze ivyo si washoboye no kuzura abapfuye Qur'an nyeranda kigabane ca 76 uhoraho Allah avuga ati بسم الله الرحمن الرحيم izina ry'uhoraho nyene imbabazi nyene impuhwe هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا atange ko umuntu yaraciwe ko n'igihe kirekire cyane atari ikintu kivugwa mu isi kuko ari we yaremwe hanyuma y'ibindi byose إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا nukuri twararemye umwana w'umuntu mwima ry'amazi avanze yagitsina gabo na gore kugira ngo tumugerageresha amabwirizwa yacu maze tumuronsa kuba uwumva hamwe no kububona إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا mu by'ukuri mwene Adamu twaramugaragarije no kumutahuza inzira zose zibiri yaba nziza yaba mbi kugira ngo yihitiremo ahashatse azobe umugamburutsi ashima cyangwa umugarariji acumwano إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا mu by'ukuri twarateguriye abahakanyi igihano cy'umunyororo hamwe n'imigwegwe hamwe n'umuriro wakana kuruguta إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ariko nukuri abantu b'abagora neza abayisilamu bazonywa ibinyobwa bizoba bivanze na kafuri عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا iyo kafuri nayo niriba bazonyweramwo abashumba biyeguriye Imana abayisilamu bazoricunchubura ugucunchubura kwiza nk'uko bavyifuza يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا abo bashumba nabo ni babandi bashitsa kandi bagashyira mu ngiro ivyo biyemeje ubwabo kandi bagatinya uwo munsi amabi yawo azorandagata hose ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا kandi bagafungurira imfungurwa abakene n'imfuvyi n'abanyororo kandi nabo nyene bazikunda إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا kandi bakavugira mu mitima yabo bati nukuri twebwe tubafunguriye kubwo kurondera kwishimirwa n'Imana gusa ntabwo dushaka kuri mwebwe imembo cyangwa kudushimira إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا mu by'ukuri twebwe turatinya kuhoraho Imana yacu Allah uyo munsi w'ingorane hamwe n'amarushwa ahambaye فوقاهم الله شر ذلك
ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. nuko rero uhoraho azobarinda amabi y'uwo munsi kandi azobasanganiriza ingabirano n'umunezero. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. kandi impembo zabo bazoronka kubw'ukwihangana kwabo n'amatongo y'ubwami bw'ijuru hamwe n'ivyambagwa biremvye ari vyo harire. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. bazovyagira ku ntebe z'icubahiro mw'ijuru kandi ntibazokumva no kubonamwo icitwa izuba rikaze canke ikonyozi. ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا. na ibitutu vyo mw'ijuru bizobegera kandi amashami y'ivyamwa vyo muri ryo azojondajondera hasi yorohe gusoromeka. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت خواريرا. kandi hazonyuragizwa hagati yabo ibikoresho vy'umujumpu hamwe n'ibikombe bibonerana ibirahuri. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ibirahuri vyera vy'umujumpu vyujujwe ku rugero. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. kandi muri ubwo bwami bw'ijuru bazonyweshwa ikinyobwa kivanze na zanjabiri ariyo tangawizi. عينا فيها تسمى سلسبيلا. iyo zanjabiri ni ikinyobwa gitemba kiva mw'iriba ryitwa salsabiri riri mu bwami bw'ijuru. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. kandi abasore b'imiyabaga bazira uburuhe no gusaza bazobanyuragiramwo babakorera kandi ubabonye wogira ngo ni nuru imaragarita zanyanyagijwe. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. kandi niwabona ibiri mu bwami bw'ijuru uzobona ingabirano ziraye hamwe n'ubwami buhambaye. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. kuri bo hari impuzu z'inyambarabami zoroshe ziharire z'ugwatsi rutoto hamwe n'iziharire ziremereye kandi bazokwambikwa ibirezi vy'umujumpu kandi uhora Imana yabo Allah azobanywesha ibinyobwa bisukuye cyane. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. bazobwirwa ngo nukuri izi ngabirano murimwo niyo ndishi yanyu kandi nkako ibikorwa vyanyu vyarakiriwe birashimwa. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. yewe Muhammad nukuri twebwe twakumanuriye iyi Qur'ani isorosoro. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. nuko rero niwihangane urorere iteka ry'uhoraho Imana yawe Allah kandi ntukumvire umwononyi muri bo canke umunyakibi umukafiri. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. kandi wibuke gushimagiza izina ry'uhoraho Imana yawe mu gitondo na nikera. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. kandi no mw'ijoro umwubamire mu gusari kandi uteke umuninahaze mw'ijoro umwanya muremure. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. nukuri abo bahakanyi bikundira umwitwarariko w'ubuzima bw'isi bushira uguhera ariko bagasiga inyuma yabo bizokwamaho vy'uwo musi uhambaye wizuka. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.
twarabaremye kandi turakomeza ibihimba vyabo kandi nitwashaka tuzobahindura mu gishingo cabo tuzana abandi nkabo. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Nukuri iki ni cibutso kuri ubwo rero ushaka nafata inzira ija kuhoraho Imana yiwe Allah. Wama tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima. Kandi ntimushobora gushaka kiretse uhoraho Allah wenyene yishakiye, mu by'ukuri ni wenyene ubumenyi nye n'ubuhizi. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi waz-zalimina a'adda lahum 'adhaban alima. Yinjiza mu mabazi ziwe uwo yishakiye, abagunzi nabo bateguriwe igihano kibabaza. Qur'an nyeranda kigabane cya 77 uhoraho avuga ati Bismillahirrahmanirrahim. Izina ry'uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe. Wal mursalati urfa. Ndarahiye ku miyaga gendana ubwitonzi. Fal asifati asfa. No ku miyaga ihuhutana makwangu. Wan nashirati nashra. No ku miyaga ishwiragiza ibicu nyakubishwiragiza. Fal fariqati farqa. Mazi iyo miyaga ikabitanya kure na kure. Fal mulqiyati dhikra. Kandi ndarahiye ku bamarayika burusa ubuhanuzi ku ntumwa z'Imana. Uzran aw nuzra. Kubwo gukuraho ivyitwazo hamwe no kugabisha ntihagire uvuga ngo ntiyumvise ubuhanuzi. Innama tu'aduna lawaqi'. Nukuri ibimusezeranirwa ni ngombwa bizoshika. Fa idha nujumu tumisat. Nuko rero iyi nyenyeri zizonyitswa hamwe n'umuco wazo. Wa idha as-samaa'u furijat. N'amajuru agasaturwa. Wa idha al-jibalu nusifat. N'imisozi igasyokorwa ikaringanira. Wa idha ar-rusulu uqitat. N'intumwa z'Imana zikegeranywa umwanya ugeze kubwo gukubiti abantu bazo intahe mu gahanga. Li ayyi yawmin ujjilat. Ni kuyuhe musi uwo mwanya wagezwe gushika? Li yawmil fasl. Ni ku musi hazocibwa amateka. Wama adraka ma yawmul fasl. Kandi iki kizokumenyesha uwari uwo musi hazocibwa amateka? Wailun yawmaidhin lilmukaththibin. Kuri uwo musi abagarariza Imana Allah ari mu bakafiri bazobona ibara. Alam nuhlikil awwalin. Mbega ntitwarose gutikiza abo hambere hahise. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Hanyuma tugakurikizako n'abaje inyuma yabo kubera ubugambiri bwabo. Kadhalika naf'alu bil mujrimin. Uko nyene niko tubigenza no ku bandi bayobe bose abakafiri. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin. Uwo musi abagarariza Imana ari mu bakafiri bazobona ibara. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Mbega mw'abantu mwe ntitwabaremye mu kama k'amazi asuzuguritse intanga. Faja'alnahu fi qararin makin. Mazi iryo ma turishira mu gitereko gitekanye. Ila qadarin ma'lum. Kugeza igihe ntarengwa. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Nuko rero dushinga igihe c'umwana kuvuka kandi koko nitwe bahinga bo kugera ibihe. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin. Kuri uwo musi abagarariza Imana Allah ari mu bakafiri bazobona ibara. Alam naj'alil arda kifata. Mbega none isi nitwayironkeje gukoranirwako ibiremwa. Ahya'an wa amwata. Ibikiri bizima hamwe n'ibyapfuye. Waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. Kandi turonse imisozi handutse kuri iyo si kandi tubanywesha amazi aryoshe y'umusarara. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin. Kuri uwo munsi abagarariza uhoraho Allah ari mu bakafiri bazobona ibara. Intaliqu ila ma kuntum bihi
تكذبون ku munsi w'umuhero bazobwirwa ngo nimuhoge mugende muri ca gihano mwahora mugarariza انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب nimuhoge mugende mu gitutu c'umuriro gifise ibigira bitatu لا ظليل ولا يغني من اللهب ico gitutu nikibafuka kandi ntacyo kibakingira kubw'indurumbo y'uwo muriro إنها ترمي بشرر كالقصر nukuri uwo muriro utaragura amasase angana n'amazubuzu كأنه جمالة صفر nk'uko umengo nibitwazi ingamiya z'umuhondo ويل يومئذ للمكذبين uwo munsi abagarariza uhoraho aribo bakafiri bazobona ibara هذا يوم لا ينطقون uyu n'umunsi atana kimwe baza kuvuga ولا يؤذن لهم فيعتذرون kandi ntabwo baza guhabwa uruhusha rwo kwiregura ngo biregure ويل يومئذ للمكذبين kuri uwo munsi abagarariza uhoraho Allah aribo bakafiri bazobona ibara هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين abakanyi bazobwirwa ngo uyu n'umunsi w'amateka mukoranirizwa hamwe n'abakurambere banyu babahakanyi فإن كان لكم كيد فكيدون nuko rero nimba mufise ubuhinga bwo kwikingira igihano canje nimumpingure nanigwe kubahana turabe ويل يومئذ للمكذبين kuri uwo munsi abagarariza uhoraho Allah aribo bakafiri bazobona ibara إن المتقين في ظلال وعيون nukuri abiyeguriye Imana aribo bayisilamu bazoba bari mu bitutu ahari amasoko atemba inyobwa nziza وفواكه مما يشتهون hamwe n'ivyamwa vy'ubwoko bwose bakunda no kwifuza كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون kandi bazobwirwa ngo nimufungure kandi munywe muhimbawe kubwa bimwe mwahora mukora mugamburukira uhoraho Allah إنا كذلك نجزي المحسنين uko rero niko duhemba abagwaneza abayisilamu ويل يومئذ للمكذبين uwo munsi abagarariza uhoraho aribo bakafiri bazobona ibara كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون namwe mwabahakanyi mwe nimujye kandi mwinezereza kanyi sase ngaha ku isi ariko nukuri murabayobe kandi akaga k'umuriro karabarindiriye ويل يومئذ للمكذبين kuri uwo munsi abagarariza uhoraho Allah aribo bakafiri bazobona ibara وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون kandi iyo babwiwe kunama no kubama basari ntabwo bunama no kubama ngo basari ويل يومئذ للمكذبين kuri uwo munsi abagarariza uhoraho aribo bakafiri bazobona ibara فبأي حديث بعد